President Domitiana naho wavuze nawe wasetse dukwegeye kuko igihugu dukeneye yuko gitera imbere turafise ibikwiye byose baragira greve ugacubongera abagagura bongeye amakori nta matagisi none muzodoheba yo bukura nta numwe ariko arabivuga numperuka kubibwira abajya baserukira amasendika none mushaka amahera yahe nimwe abakera mwaronka budgetaire uno munsi nta ihari twaracutse none gani kuki ducuka dukuza nitwemere gucuka dushaka bashire kwipiripiri kwibere none kwabo bene gihugu baguhaye ubwo butegetsi uriko ubukoresha gute naho uzoba utwara gasata witagori gatoyi umenye ko ari wewe ujejwe gukorera ivyo vyiza bene gihugu muri ako gasata ibi mwigirisha gubwoko nigihe gisata gishobora wo kwimanyura badeje bakaba umuhutu n'umututsi n'umutwa ivyo kuvuga abahutu n'abatutsi n'abatwa nivyo vyagiye kwica igihugu aho hashobora ko umuntu afise ingabirano yo kurongora neza ngo kubera ngo ari ubwoko tuzanye kigaba ico kigaba kikaca kiza kikonona byose ihanga rikahanyaririrwa kandi mu bisanzwe indongozi itagira ubwoko itagira intara ntigira n'umuryango nitumenye ko umurongozi sumukenyezi sumuhutu sumututsi sumutwa sumugabo umurongozi n'umurongozi ajejwe gukorera abene gihugu. Dico Entertainment. President Domitiana naho wavuze nawe wasetse dukwegeye yomba je narinjeje nka communication na cangenda nkavyandika neza kurya bahora baza kugura amaporotire bakagura ibi bintu 14 biranga indongozi dusomye mu ijambo ry'Imana bagacabona ifoto iyo foto igaca yitwa ifoto y'Imana iri hajya ikurereka tukaraba ko hari nababiri bokira kuko igihugu dukeneye yuko gitera imbere turafise ibikwiye byose baragira greve ugacubongera abagagura bongeye bamwarimu bati aha yabagaga gusa natwe ubunyene oti akira namwe murabaha rero dusanga hariho abantu uvuze ngo banganye imishahara kandi bose arakoze ba leta umuduza nk'amajana3 kwijana bariko bagira greve ngo tunganisha imishahara ubwo busumbane ntitubwemera bati bagire ibindi mugabo se nta numwe ariko arigisha bati nta makori nta matagisi none muzodoheba yo bukura nta numwe ariko arabivuga numperuka kubibwira abajya baserukira amasendika none mushaka amahera yahe nimwe abakera mwaronka budgetaire uno munsi nta ihari twaracutse none gani kuki ducuka dukuza nitwemere gucuka dushaka bashire kwipiripiri kwibere abavyeyi ngaho mubona muri abandi bantu umwana yase gucuka baca bashira kwipiripiri naharira nta nikigogwe mugira none natwe turi abantu bakuze abantu twishoboye two kwihaye mugabo kubera duguba dushaka guhabwa nitwigera tumenya nivyo turya iyo biva kandi twara abantu duciye ubwenge ubu rero tuve hasi dukore dutegerezwa gukora kugira ngo dushobore kuduza igihugu uno munsi rero je novuga nti iki kiyago cari gishimikiye cyane comment exercer l'autorité de l'État kuba indongozi ni kimwe kuba mubwiriza ni kimwe comment exercer cette autorité de l'État kuko leta yaragutumye we nturi leta none kwabo bene gihugu baguhaye ubwo butegetsi uriko ubukoresha gute urihatira gukora vya vyiza erega buryo ubakoreye hanyuma gacuvuga uti jeyo karabaye ndigiriye ndabihevye bati kubera iki ndavye ingene ndiko ndabakorera nkaraba umushahara mfise biragoye bacavuga bati none habuze iki ntimutanga amakori iyo mutanga amakori tuba tubona ibintu bimeze neza muga gusaba utazi iyo biva na makosa akomeye cyane rero muri iyo ntumbero kumenyera dukoresha ubutegetsi tuze turakoresha intahe z'abandi uno munsi je nashatse kwerekana ingene Imana ishobora kuguha uburongozi ukabupfisha ubusa
Imana yaratoye umwami yitwa Sawuli. Imutoye iravuga ati niwagiye kurongora abandi. Uwo Sawuli yapfuye gushika ku ngoma, umwina w'ivyisi uramuteye. Imana kujya twabivuze, iyo ihanga ryagararije ntirikurikiza ingingo zayo irahana. Hariho rero ihanga, igihugu cyari cyarimye inzira bene Isirayeli, Imana ikivuga ko itegereza kuzobahana. Barabahameleki, hanyuma itegura yuko bahanwa kandi ivyabo vyose bigacika umuvumo. Mugabo umwami Sawuli agiye abona intama nziza ibitungwa vyiza amafeza, abonye utuntu twiza twose, ntituba umuvumo, ndadutwaye ni gwanje. Niho Imana yacivuga iti ndicujije kubona narimitse umwami Sawuli ngo abe umwami. Umwina gusa vyaramunaniye kwihangana imbere y'ibitungwa binuze, biramunanira kwihangana. Yaracumuye ikindi gicumuro, aza kwiha igikorwa kitari gwiwe. Yagize ubwoba bw'intambara, ararindira ko uza guhereza inkuka kwashika, arabura. Aca avuga ati reka nanje ndayihereze. Hajya rero ntimuze mukore, nico gituma Imana umwe wese irafise ingabirano yiwe. Jewe mwabona ngiye guhereza ku altari, patiri niwe abijejwe. Ivyo ntibindi jewe sindimwe mbwira pati, muribuka igenda avuga ntabakoze Imana mwese musenge. Hariho abajejwe kwambaza Imana, nawe yagiye gukora ivyo atajejwe, Imana kiramukurako amaboko. Uwo Sawuli ikindi cyaha yakoze kuja guhanuza imizimu. Murumva hose yavuye mu nzira z'Imana, agiye guhanuza imizimu niho yarose message ya nyuma iti wewe Imana aragukuye kwa maboko, sefini. Yatashe zirayoye, Imana yari yaramuteye iteka imugira indongozi. Ikintu kimwe no basaba indongozi, nimwaba muzi yuko kaya kantu kari mu ibwirizwa shingiro ngo tuzirikanye ivyo dutegerejwe imbere y'Imana. Nta murundi numwe atabivuze. None ko turi indongozi tuzi ivyo tutegerejwe imbere y'Imana, nitumenye ko turi responsable imbere y'Imana. Mumenye yuko iyo ucumuye uri indongozi, ihanga rirashobora guhahonera kubera wewe. Ihanga rirahahonera. Kandi urindiriye gusaba ikigongwe, Imana ikamara gufata ingingo ntiyisubirako. Hari uwundi mwami yitwa Dawudi. Uwo mwami Dawudi n'umwami rurangiranwa, yarakomeye n'Imana iramuhezagira. Mugabo ikintu ca mbere camufashe ni icaha cyo gufata ibintu minenegwe. Gute abandi bagiye ku rugamba, aho kuja ku rugamba caguma yiwangawangira, ari hejuru gasongera zabona umugore mwiza hajya hirya. Uwo mugore yari umugore w'umuofisiye yitwa Uri. Dawudi amubonye atujya mugore azi wanje, acara musambanya. Amusambanije, Imana aratumye intumwe iti wamenje. Mugabo kubera yakoze igicumuro kibi, Imana yamubwiye ati ndaguha ibihano. Ati ujya mugore w'abandi wamusambanije weho mu kinyegero, wewe abiwawe bazobasambanya ikibonana. Naho yasabye ikigongwe, uburuhiro umuhungu wiwe niwe yagiye gusambanya babagore biwe. Mwumve iryo bara uri umuntu w'indongozi. Iyo atabikinebwa akaja ku rugamba, ntiyari kwiyumvira ivyo kuja kuri abagore beza nababi. Umwami Dawudi yagize Imana ko igihe yafata umugambi wo kubakira ingoro Imana, Imana acivuga iti wewe nzoguhezagira, kandi no mu muryango wawe ntazokwigera habura uzoba umutegetsi. Aramuhezagira amuha imigisha. Mugabo murumva yuko uburuhiro naho Imana vyari vyageze uko, uburuhiro yaramuhanye. Dawudi yarafashwe n'ikindi gicumuro cy'ubwishime.
bimwe vyo kugaraga yabonye ati ngira mparura ingabo zanje je ndakomeye ntiyigeze amenya ko Imana ari itsinda aca atagura kubona ko akomeye harura ingabo rero ngo yerekane ko ahambaye. Imana aramuhaye naho igihano ho yamuhitishijemwe ibihano bitatu iti hitamwo ndagutere akaranda kakumareke imisi amezi 3 ati canke ndaguteza umwasi akwirukeko gushika mpaka birege bishuhe ati canke ngutere ikigoyi ati toramwo rero icuhanwamwo kubera we yemera Imana cavuga ati nofumangwa mu maboko y'Imana. Mwibaza ko Imana yabihevye yamaze gufata ingingo ubu rero cimutera karanda hapfuye abantu 70,000 kubera igicumuro c'umurongozi umwe gusa 20,000 vyapfuye. Bisigura yuko uri ndongozi banza umenye icuri naho uzoba utwara gasata witago ni gatoyi umenye ko ari wewe ujejwe gukorera ivyo vyiza bene gihugu muri ako gasata. Ibi mwigirisha gubwoko nigihe gisata gishobora wo kwimanyura badeje bakaba umuhutu n'umututsi n'umutwa. Igikomeye n'uguserukira abarundi bose ukamenya ko uri umusuku wabo. Ivyo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa nivyo vyagiye kwica igihugu aho hashobora ko umuntu afise ingabirano y'ukurongora neza ngo kubera ngo ari ubwoko tuzanye kigaba ico kigaba kikaca kiza kihonona byose ihanga rikahanyaririrwa. Kandi mu bisanzwe indongozi itagira ubwoko itagira intara ntigira n'umuryango. Ibi nivyo vyadusubije inyuma. Nitumenye ko umurongozi sumukenyezi sumuhutu sumututsi sumutwa sumugabo umurongozi n'umurongozi ajejwe gukorera abene gihugu. Muga ibi bavuga urumva rero atabaye umuhutu none usanze abahutu bose atarumwa bishoboye bigaba ugapfa kumuzana. Nabo mpora mubona ngira ministre atanameza ngaheza akabagiye. Kubera iki usanga avuga izi ntara zitegeza kuronka ukarondera ubishoboye muri yo ntara ukamubura. Mugabo kubera iyo ntara itegeza kuronka bagaca baguha ikigaba kigiye ngaho gice cica ibintu vyose. Ubwoko rero bumeze neza ko avyononye bajya muhora muca mukoma induru bakirukanwa hadaheze n'amezi agahe. Mamwe anezere ko ari ubwoko mbega ko muvuga ubwoko nijyari ndabona umututsi agenda guha raporo abatutsi ati jewe rero narabaserukiye ndiko ndabaserukira neza ari kimenyamenya ngiyireze rita birabaho. Ivyo vyose ndibuka Musenyeri yarakiri president wa Sena agiye kubaza ati tubaze yuko ivy'ubwoko twaguma tubiharura induru zavuze. Mugabo sindigira mbona abahutu bagize ikoraniro kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatutsi bagize ikoraniro rya kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatwa bagira ikoraniro kaminuza ngo batora ababaserukira. None kubera iki wemeza gwaraguserukira kandi ajeje gukorera abarundi bose aserukira wowe cyaserukira abarundi bose. Ibi byose nivyo biriko birutera ubujuju nivyo bituma igihugu idatera imbere kuko competence umenga twarayihevye duca tuja mu by'ubwoko gusa.